uyumva gute uronse imashini nshasha? Nukuri ndanezerewe cyane, Imana ibahezagire cyane. Iyi mashini uyihawe n'abantu bishize hamwe bari mu mihingo itandukanye, bamenye ingorane ufise, hama baratereteranya udufaranga barakugurira ino mashini. Nukuri ndabashimiye cyane rwose, Imana ibahezagire, barakoze cyane, sinoronka n'ukuntu nshima ahubwo kugira Imana nizo bashimiye. Uriteze ko ubuzima buzohinduka kuri ino mashini? Yego bizogenda birahinduka nyene buke buke. Ufise ubwoba bwa kazoza? Ubwoba bwa kazoza hari umuntu yobura noreka kubugira kandi ata mashini nari mfise niyo nakoresha bagira bayintwara. Ubonye nk'igitangara? Ndabyumvise ahubwo sinzi narakangutse nibajije yuko bidashoboka kubera ko nibaza ati nibyo nyene naciye numva nezerewe cane. None wo kwereka abantu bagize kano kigoro wobabwira iki? Nukuri nobashimira cyane abanyeretse kuko je sinzi ko ntoshobora kubaheka, yaba nobaheka nari kubaheka. Ubu rero ugiye kuzoronka akunyu n'utuvuta, twakwifuje gutera imbere. Yego murakoze cyane, nzobahezagire. Amen. Ngo kugira ngo Imana nirabishaka uzoronka n'indi mashini yisumbuye gusumba. Yego ndabizi kubera Umukama niwe atanga byose. Ikiganiro giheruka twabashikirije inkuru y'umwana wo mu ntara ya Karusi komine ya Buhiga twavurije umutima mu gihugu ca Sudani, yaragwaye cane aremvye, nyina wiwe yaragurishije utwatunze twose, ataco asigaranye yifashisha, ariko kubw'amahirwe umwana twaramuvurije mu bihugu vyo hanze mu gihugu ca Sudani, umwana yarakize ubu ameze neza nk'uko nyina wiwe rero yasigaye ari ntaho nikora. Imbere na mbere yafise umwuga wo gushona, afise n'imashini ngo zigera kuri 4 zose arazigurisha, asigara ataca asigaranye. Iho yaragihunguka n'umugabo wiwe aca yitaba Imana, arabura haba arayerera, muga kubw'amahirwe araronka umuha aho bararyamika abana ahantu hatoya cane. Yararose no mu nyuma umutiza imashini, mugaho vyari bigeze igihe twamugendera mu kwezi kwa11 mu mwaka uheze, uwamutije imashini yayigira imwake, hanyuma yarafise agahinda n'umubabaro kungo nagiye gutunga abana bo asigaranye. Rero ikiganiro twagishikirije, hariho bamwe muri mwebwe mwacumvise, muragira ico muterera, muratanga duke mpaka rero twakwije amafaranga 350, twaciye tuja kumugurira imashini mu ntara ya Gitega, niho twahuriye no mukenyezi. Ubu rero imashini nk'uko mubibona twarayiguze, karayikoresha. Arashimiye cyane abo bose bitanze kugira ngo umuryango ushobore kuronka ayo kugura agasabuni, ayo kugura agafu abana bararira, kugira ngo umukenyezi akira agahinda k'ingene azotunga abana. Mwaragize neza cyane, ababishoboye. Uwo mukenyezi n'umuntu azi ubwenge bwinshi cyane, arazi umwuga gose. Wewe ashaka gushika kure, yarakenye n'indi mashini yo gukora ivya broderi. Imashini igugwa 500 vy'amarundi. Uwo kwifuza kuyimugurira canke guterera yosura akaduhamagara, ndetse agahamagara n'uwo mukenyezi. Nimero z'uwo mukenyezi za telefone ngizo muriko murazibona, murashobora no kumuhamagara akababwira akanyamuneza afise, mukabona n'ingene ariko aratera imbere mu kurera abana. Mu muronkeje iyo mashini n'ukuri yoba ari intsinzi idasanzwe. Natwe mudutumye twogambuka tugasubira kandi tukaja kuyimugurira, uwo muryango ugahinduka, ubuzima bwose abana bagasa neza. Nuko Imana ibahezagire. Kuba atashoboye kubona ico kiganiro ca mbere twakoze, reka cete kwibashirira ko mu mpera
ya bino kugira ngo abashobora kucibutsa bacibutse. Nuko muhezagirwe, murakoze cyane. Twebwe muri association Maison Boss Amarité du Burundi dusanzwe dukora ibikorwa byo gutabara, tugafasha abagwayi, abana n'abakuze bakeneye ubufasha, bakeneye kuvurirwa cyane cyane mu bihugu byo hanze. Tuba twabarungikiwe n'abaganga b'abahinga bahi wacu. Uno munsi turi ku mutumba wa Gwingoma, komine Buhiga, intara ya Karusi. Twaje kuraba umuryango twafashije umwana yaragwaye cyane igihe kirekire, agwariye Bujumbura, ameze nabi, avyimvye inda. Hama natwe turaheza turamuja kumuvuriza mu gihugu ca Sudani. Ubu n'umwana ameze neza, akize, yarakize, arakora, arakina. Reka rero tubaze ico vyunguye umuryango, batubwire n'ingene vyari bimeze. Murakoze, tubabahamagariye gufyonda subscribe, mugire canke s'abonner, hama mugire na like, hama ico mwifuza ko twokora canke mu byo gushima mubishire muri commentaire ngaha munsi, hama mubisabikanize n'abandi. Murakoze cyane, muraba agaciro. Yego, twari gushikiye hano ku muhana iwawe. Yego. Wari uvyiteze? Oya, karibu. Bakubwiye ati umwana tuja kuvurirwa hanze, ufise abandi bana ngaha, uri wenyine mu rugo, wavyakiriye gute? Ntiwiyumviye kubiheba? Kubera ko byari bigoye rwose, narahatswe kubiheba kuko n'abantu bo mu uwo muryango bari bambwiye ati nindamureke apfe ko ntazokira, na se baramuhevye, sinzi ico ndiko ndarondera. Kadushimire imvukira z'Ikarusi zikorera Bujumbura, nibo bitanze cyane rwose, bariha ibipapuro bikenewe. Itike y'indege yiwawe n'iy'umwana yarishwe n'abandi bagira neza nyene. Twababwiye ikibazo ufise, hama barakurihira itike y'indege, hama baragenda baravura umwana wawe, baramubeshaho nawe barakubeshaho. Turavyibuka. Yego. Twoha amashi uno muvyeyi yabaye intwari rwose, kubona yarahungutse avuye muri Tanzania, ahungukanye umwana agwaye nk'uku, kubona yarashoboye kuva mu ntara ya Karusi akarenga intara zose, akagira ingufu zo kuja kumuvuza i Bujumbura, akaba agasiga abandi bana batoyi kuko yahutse no gupfakara nk'uko yabivuze, akaja kumuvuza hanze asize abandi. Akaba abayeho mu buzima butoroshe ngaha i Buhiga, abayeho asembereye, ariko arazi umwuga, n'umukozi, arazi gushona. Imashini yari afise yayigurishije kubera kugwaza. Rero muri Maison Boss Amarité yabona ko twakoze ibishoboka, umwana yarakize, ameze neza. Ariko rero namwe nimutabare, namwe nimuterere, umwana yarakize umutima, ntave yicwa n'inzara canke ngo arare kwashi be n'abatoyi biwe. Rero uno mupfasoni nimumugurire imashini yo gushona, amafaranga menshi, ibihumbi 300, arashobora kuronka imashini nziza. Turateye akamo imvukira z'Ikarusi, turateye akamo abarundi bose, turateye akamo diaspora y'abarundi bose aho muri hose. N'amafaranga makeyi cyane kugira ngo n'umuryango ushobore kubandanya ufungura, kugira ngo n'umuryango ushobore kubandanya uvugwa nk'iyo undi mwana yogwara. Rero namwe nimumushigikire, nimudutere intege, kugira ngo mutwereke ko tudatamba twirorera. Umwana yaravuwe, yarakize. Wowe nawe twumviriza, nawe terera n'ukuri n'umwana abandanye yiga, n'umuvyeyi ashobore kuronka ivyagaburira umwana. Nta tungo afise, yarapfakaye, areza abandi bana, ntafise ahaba, arashumvye. Ariko rero nawe raba umurengereze ashobore kuzohora asuma